Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux? Aba birakwiye ko tuvugana ukuri, ni ngombwa ko tuvugana ukuri dushaka kurandura n'imizi amabi y'ugukena kubangamiye Afrika. Tubwiza kwibaza inzira ubwo bukene buzanana kw'ibihugu vya Afrika bisanzwe bifise ibituma simusiga byo gukenuka bibangamiwe n'imigwi y'iterabwoba, maze iyo migwi igafatwa mu mugongo n'ibihugu bimwe bimwe vya Buraya na Amerika. Murabona ibiriko biraba hano hafi iwacu, none ni kubera iki ataco mubivugako? None amakungu ntabona ingaruka mbi zavyo? Ndababwiye ko bibandanije uko ingwano simusiga izohakwa kuba iy'akarere kose. Ni kubera ko abene gihugu badashobora kubirenza ku ruho rw'amazi. U Rwanda rubandanije kuvogera intara zimwe zimwe z'ikindi gihugu, ndazi ko ruzoshika no mu Burundi kuko ruriko rurahibigwanisha urwaruka rw'impunzi z'abarundi. Ubu Rwanda ruriko rubashuhurira kuri songoye mu ngwano yo muri Kongo, ndazi umunsi uri izina rushaka kuzotera Burundi. Ivyo ntavyo tuzokwemera. Ingwano simusiga izoca yugariza Afrika y'ubuseruko yose uko yakabaye. Turazi umugambi wiwe nuwuko ariko arategurira akaga Burundi, kandi amahirwe y'abarundi nuko twiteguye kuva kera narindi. Iyo bija hose amakungu yirabiye hirya, Uburundi bw'abarya bakaravye bwobwo ntibuzobire kuko ntibizokwijana rero. Ndagabishije kandi amakungu ko atobifata minenegwe. Turafise icuka kibi muri kano karere, si Uburundi gusa bubangamiwe. Tanzania, Uganda, Kenya, ni muri Afrika y'ubuseruko yose hari icuka kibi cyane. Muri Afrika y'ubuseruko hose hari icuka kibi. Amahoro ahungabanye mu buseruko bwa Kongo, ni Afrika y'ubuseruko yose abahungabanye. Ntimwibaze ko ari Burundi busa bubona ko bubangamiwe. Abanyafrika y'Epfo bariko baragorerwa mu buseruko bwa Kongo. Murabona iyo Afrika y'Epfo iri, yamara umutekano muke mu buseruko bwa Kongo urafise ingaruka mbi kuri Afrika y'Epfo. None siko biriganye n'icyubahiro muserukizi wa Afrika y'Epfo mu Burundi. Mu by'umutekano turafise ibitubangamiye biturutse mu buseruko bwa Kongo. Mugabo mukarika ibintu bikunyuka gusumba uko biri ubu, mumenye neza ko ingaruka mbi zizoba mbi cyane kuruta kandi igihugu cose kizokwibako. Mugabo jewe ndafise inama nari naragiriye Afrika y'ubuseruko. Ndazi ko iyo uwo mugambi wanje ushirwa mu ngiro twobaye turi mu mahoro. Kubera mbega murazi ni rwaba u Rwanda rwishimikiza ko muri Kongo hoba hariyo FDLR, none si kibazo cotorega umuti mu mutekano. Gutanga incungu ku banyekongo, kugandagura ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu b'abanyekongo ngwe mama hariho icuka kibi. Ibyo ntibyoshobora gutorega umuti atagusesa amaraso y'abene gihugu atani ico bazira. Ndazi neza ntakekereza ku Rwanda na Kongo bishobora kumvikana kuvyerekeye itunganywa ry'abo bagwanyi. Jewe nyene naravuga ko hakwiye kuba urunani mpuzamakungu rugwanya abagwanyi b'abanyamahanga bari ku butaka bwa Kongo. Ivyo iyo bikaba byari kuzosubiriza umutima mu Rwanda, vyongeye bifashe Kongo kuja mu nzira y'amahoro arama. None habuze iki? Nuko hariho ababashingira impigi. Ahandiho twese tugiye hamwe ngo tugwanye imigwi y'abanyamahanga yitwaje ibigwanisho muri Kongo, vyoba biheze kuko vyohumuriza u Rwanda bikongera bigatera intege Kongo ngo itunganye igihugu mu mahoro n'umutekano. Ico cari ca mbere. Tuvuge abagwanyi ba Mai 2023. Jewe nari naragerageje ndavugana n'indongozi z'abagwanyi ba Mai 2023. Ndababwira nti nimwaba vy'ukuri mutari abanyarwanda, ni kuki mutemera gutanga imihoho kugira muje mu nzira y'ibiganiro vy'amahoro arama, kuko musanzwe muri abanyekongo mukunda igihugu c'amavukiro. Tugezaho
ico gihe bambariye bati twebwe turemeye, kuko nababwira nti igihe cyose mutari mu kirindiro kizwi ntawe uzotandukanya umunyarwanda n'umunyekongo. Ikiri ngombwa nuko mubanza kuja ahantu hazwi mu kirindiro. Ico gihe abanyekongo bazoba baza aho muri, bace rero batangura ibiganiro bishikana ku mahoro arama, nabo abanyarwanda bace basubizwa iwabo. Bitagenze uko muzoguma murabwa nk'uko muri abanyarwanda. Banyishuye bati ingorane nuko baduhatira kuja mu kirindiro c'ahantu ata muntu yohaba. Ndavyumvise jewe nararungitse ibisongerezi mu ntwaramiheto zanje kugenzura aho hantu. Hari ahantu hitwa Sabinyo, basanze nabo nyene ata muntu yohaba. Rero naciye nsaba inama nshikiranganje ya Kongo ko yotora kubarungika ahandi hantu hashoboka yamara. Uri yindi inama nshikiranganje ya Kongo yaremeye. Twaragiye kuraba aho hantu hitwa Romangabo. Twararungitse abagabisha bakuru b'ingabo z'ibihugu vyacu kuraba kwaho hantu hari abohaba. Basanze atakihabuze, atana kimwe wohagaya. Na Mei 2023 yari yemeye kuja muri ico kirindiro. Twari twahatunganije neza utoraba, hari vyangombwa, ataco wohagaya, araho kudaywa. Mugabe igihe nyezi naco kuja muri ca kirindiro baci basubira mu mishamirano n'ingwano. Kubera iki? Yamara iwanje kubwangingo bari bambajije bati tugiyeyo hazoca hakurikira iki? Ntibikurikira ubu nugutangura ibiganiro ngo hakurikizwe amasezerano y'i Nairobi. Ibyo musaba navyo muzobisaba mu mahoro n'umutekano. Bari bemeye kandi nari nagondoje nyene n'inama nshikiranganje ya Kongo. Vyibuke neza ko inama nshikiranganje ya Kongo yari yavuze iti bagiye mu kirindiro kizwi nuko bazoba bemeye ibiganiro bishira amahoro arama, bazoca rero bagengwa n'amasezerano y'i Nairobi. Inama nshikiranganje ya Kongo yari yemeye. None ko basuye mu mishamirano n'ingwano, wo kwicarana ute n'umuntu adashaka amahoro? Kubisanzwe intango y'ibiganiro vy'amahoro habwiza kuba hariho ibituma vyituze nitekane. Imishamirano n'ingwano bibanza guhagarara. Hatanzwe imihoho, inkoho zigashingurwa, inkota igasubizwa mu bwubati, nuko abari bashamiranye baba bizeranye bakabona kwicarana. Haba ku Rwanda canke kuri Kongo, ingwano ibwiriza kubanza guhagarara. Abashamiranye bakabihagarika, gutyo abantu bakizerana bakavugana atakwicurana. Yamara mu bihugu binaka bigishamiranye haba gutanga imihoho gute? Inkota zosubizwa mu bwubati gute? Nuko intwaramiheto z'igihugu kinaka zifata ingingo yo gusubira iwazo, izindi zigafata ingingo yo gusubira iwazo, hanyuma hakabona gutangura ibiganiro vy'amahoro arama. Nuko niko bigenda. Yamara none habuze iki? Amakunga vyagiye aha. Habuze iki kuri iyo ndinganizo yo gusubiza inkota mu bwubati imishamirano igahagarara? Niyo mpanuro nari natanze, niyo nama nari nabagiriye. Kandi ibihugu vya Afrika y'ubuseruko vyari vyemeye kurungika inteko mpuzamakungu mu buseruko bwa Kongo kugira ngo ubwa mbere zikingira bene gihugu ba Kongo, banongere batuze imigwi y'abanyamahanga bitwaje ibigwanisho bari ku butaka bwa Kongo. Nico catumye muri Kongo hari intwaramiheto z'abarundi. Twagiyeyo mu gushira mu ngiro ivyiyumviro fatiro vy'ibihugu vy'akarere. Aho twashika mu ntara ya Kivu y'ubumanuko, muri vyabona amahoro yarahagarukanywe. Twaciye twita ku gusubiza hamwe kw'abanyekongo ubwabo no gusubira kurabana giza. Gushika n'ubu haratekanye. Comment s'effectue le cessez-le-feu des engagements? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque? Sur les deux processus. J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant c'est calme. Amashi menshi nyeninganji General Major Evariste Ndayishimiye, amashi menshi.